Hello Monica we mugikiriza cawo we niho nshaka kwibera we imbere uri mwiza Saa 11 team batanguye ryari umuziki umuziki Saa 11 team nka team yacu twatanguye umwaka nyene gusa bon twatanguye kera bivanye n'umwe wese iyo yarari gusa umuziki wa team n'umwaka nyene kubwa Senda Boy ni ryari yahuye n'abandi kugira ngo bakore bagire umugwi umwe ari wo Saa 11 team. Bon je guhura kwacu umuziki yari featuring ku ndirimbo ya mbere yari collabo na twebwe nyene uko twari dukwiye ko turi batatu the Sounds team ego turayikora hari mu ntango z'umwaka nyene umwaka 2020 ni kuvuga tumaze kuyikora turabona ko bigenze neza hama tumaze gukora iyindi tuca turi gukunda twagira team. Yes kubwa Igwe Boy ni gute waje mu muziki kugira ngo muhure n'abandi mukore uwo mugwi wa Saa 11 team wari usanzwe uririmba? Yo nasanzwe ndirimba gusa sindavyitwa kuririmba zari nka repetition kuririmba ndabitanguye 2020 gusa nasanzwe nkora nasanzwe nandika namaze no kwinjira muri studio ya ninde yiyumviriye gushinga umugwi Saa 11 team? Yo uyumviriye umugwi ubwa mbere naho hari kubera ko tugikora featuring collabo twe twakoranye jewe Loicon Igwe Boy na Senda Boy na Neda twimvuye gukora indirimbo yitwa Yorohato after uko abantu bayakiriye n'ukundi abandi bantu bayitahuye nibo bahise batubwira ati mwoja hamwe mukora ikintu kimeze fresh mukaba umugwi hama mugakomeza murimbana kujya nyene ibintu bimeze neza byo kubabiza bimeze fresh. Yes kubwa Senda Boy kugira ngo muhure muri batatu mwahuriye he byagenze gute? Bon ego kimwe nka Loicon turazinanye cyane yabo gusa umuntu tari tuzinanye neza yari Neda nawe byarashitse nyene turamenyana kubijanye n'umuziki yego turahurira ahantu nyene dusanga twese turaririmba turazinanye turidondora na twese duhitamo gukora iyo ndirimbo. Yes Igwe Boy kugira ngo muhure na Neda mwahuriye? Yo Neda kera musanzwe navuga ko niyo twahuriye kuri rezo social Facebook ego twamenyanye Facebook atawuzi ubundi live tuyaga bite fresh musi umwe mbona umengo ya postinza ka video ko ka video ndakaraba ndabona kumengo arafise experience mu kuririmba niko kumurondera ndamubwira ati ndakeneye tuyage ndabona umengo ari ikintu uzi yego ama turabonana ama turayaga. Yes kubwa Igwe Boy mufise indirimbo zibiri nka ni indirimbo zibiri nka team ya Saa 11 team ariko ni indirimbo imwe yitwa Game by Saa 11 team iyindi nayo ni Yorohato ni Hato. Okay mbega izo ndirimbo zibiri mu kuzisohora ni kiye kintu cyagiye kirabagora? Yo kintu cyambere cyo cyatangiye kugwa tugitangura Yorohato tugitangwa kuyikora byaragoranye kubera ko ndibuka twayikoranye na DJ4 bwa mbere ariko ntiyaza kurangira nkuko twabishaka ngo twashaka dukorana na DJ4 indirimbo ya mbere no kuvuga yarahebwe ica mu bibazo hama tukora yindi na masterend yego kubwa Senda Boy nibihe bintu byagiye birabagora kandi kubwawe muri mu muziki wanyu? Bon umuziki ibintu byagiye biratugora ni byinshi novuga nk'indirimbo ya mbere nkuko Loicon yari yabivuze Yorohato yaraciye kuri mu bibazo byinshi. Bon turamara igihe kinini cyane turamara amezi atari make bitarava mu nzira biratugora hariya na hariya kugeraho producteur yari yatangiye kuyikora ayireka kugira yari yabivuze iza kumariza masterland. Yes twashatse kuvuga nko gutegura gusohora indirimbo yanyu kugira ngo muje muri studio uburyo bimeze gute kuri mwebwe? Kuri twebwe hariho abantu badufasha rimwe na rimwe b'abagenzi yego twebwe turashiramo nyene gufunya niko dushoboye hama hari gihe yazanye nk'abagenzi batandukanye akavuga ati namba ari 10000 namba rangaya bivanye n'uburyo bwiwe akavuga ati reka nterere Sounds team nkuko abayifise ku mutima nawe. Yes Igwe Boy
mwifuza gukora video ryari mu ndirimbo zanyu zibiri canke mwifuza kuzosohora amasanamu mufise iyindi ndirimbo shasha? Yo, amasanamu ni coming soon, vuba irabashikira. Izo ziri kumwe na video. Ku ndirimbo iyi ni shasha bazoyimenya. Byiza mwotanga title? Oya ni surprise bro. Yego. Yes, hagati ya management na team ni ikihe kintu bafise nka Sa11 team? Hagati ya team ishobora kubifasha nka kujya kuntu usanga umuririmbyi afise team yiwe ishobora kumufasha canke management. Hagati ya management na team ni ikihe kintu gifasha Sa11 team? Nta kintu na kimwe muri ivyo harimo abadufasha. Sauf ko gusa nyine arabo bagenzi gusa bari press barazwi abasanzwe badufasha. Yego. Iyo team irahari abasanzwe badufasha bariho badushigikira yego. Yes, basanzwe babashigikiye mu bikorwa bimeze gute? Basanzwe babafasha iki kintu nyamukuru mu bisanzwe? Yo turafise umubosi mukuru yitwa HR. Hariho n'undi mubosi yitwa Silva asanzwe adufasha mu bijanye no kugeza kure ibikorwa byacu uko abishoboye yego. Yes, kubwa Senda Boy mwahuye gute niyo team iza kubafasha mu bikorwa byanyu? Ukuntu twebwe twahuye twaramaze gukora igikorwa ca mbere. Twayikoze ni kuvuga barashimye igikorwa ca mbere. Nkuko byari turabwira ati kuko n'abantu nyene twadusanzwe tuyaga. Turabwira ati reka no twe dusubiye gukora ikindi ca kabiri. Komsara ko buryo bari bumvise kiya ca mbere cyabagyoheye. Ngira barumvise nyene ko bogira ico bafashije muri Sounds team. Ama nabo baraza turakorana nyene yego. Reka tuje kwa Igwe Boy. Igwe Boy ni giki cyatumye Neda Sa11 ataboneka muri ino interview no musi? Yo Neda amagani atameze neza niyo yatumye no musata ashobora kuboneka muri iyi interview. Yego. Yes, turabandanya. Mbega muri title z'indirimbo zanyu ninde yatanze amatitle kuri izo ndirimbo zanyu zibiri canke kuri imwe ninde yatanze? Yo, twe uko dusanzwe tubigenza turapoa hamwe hama ukazana ide. Yugo ide y'igikorwa ushaka ko twokora. Hama tugahita twandika amatitre tuza kwitora iyo twamaze guheza indirimbo. Yego nubwo mutora title muhejeje gukora indirimbo mu kwandika indirimbo harabaho umwe avuga ati dukore ino title hama abandi bagaca bayigako bakavuga ati dutoriyo. Game ninde yayitoye? Gimini Senda Boy yayitoye. Turaja ku ndirimbo igira ariyo ya mbere wanashaka Your Heart ninde yayitoye? Nije nayitoye. Abandi bashobora bishima. Yego. Mu gihe ariko bariyumvira ko ushaka kuyizana ntiwigeze wibaza ko ushaka kuyizana abandi bakayanga? Yo naraba propose ndabwira tuyise Your Heart indirimbo mumva gute? Barambwira iri zina ni fresh, ifite titre ya fresh kadukore kuri iri zina nyene yego bahise bagiyumvamo. Yes, Senda Boy ibintu by'umugu biragoye muri abantu batatu muri bane biragoye kugira ngo uzane ikintu bashoke bacemera. Hari ikintu maze kuzana muri team ya Sa11 team baracanga? Bon, ego birabaho. Urashaka kuzana ikintu bakumva umenga ntikigenda neza. Mugabo amaze kumva atagishimye, arashaka kuza kubwira ati tukigenza ukuntu kumbure wewe ushaka kuba wumva umenga wimvira neza gusumba abandi. Mugabo hari gihe wumva yuko ayo yandi mayide bazanye ariyo makuru gusumba iyo ide wari ufise. Bamaze kwanga igikorwa cyawe wazanye muri team wiyumva gute nibimaze kugushikira wabyumvisemo gute? Bon, igikorwa bijanye gute? Kuzana idea muri Sa11 team abandi bakayanga. Wavyakiriye gute? Oya, nibaza ko twe turi nk'umuryango. Burya ikintu kije mu muryango kije ari kibi kije ari ciza mutegeza kumvikana. Yes, tuje kuri Igwe Boy. Iyo umugwi urimo abantu batatu canke babiri harabaho uwo bita umulidere ushobora kubaserukira groupe ninde? Yo. Mwisanze twese twebwe niyo mpamvu wabonye twitwa Sa11 team. Ni kimwe no kuvuga twebwe ushikiriye wese misose aba representa yacu. Yego. Nukuvuga ko Sa11 team ari imwe ni Igwe Boy, irindi rimwe ni Senda Boy, irindi imwe ni Neda Boy. Neda Sa11 nkuko yise. Yes, tubashimire ko mwafasha akanya kanyu ko kuza kugira ngo tuvugane. Nawe mesi sana boss. Yes, akajambo kamwe kuri Ami Pro Show. Yo kuri Ami Pro Show nuko twabatumira kugira subscribe, like na comment bagasharinga kugira umuziki w'u Burundi ubandanye utera imbere. Yego. Hama bakagenda no kuri YouTube ya Sounds Team bakagira subscribe konyene, like na comment bakadukurikirana abashoboye guterera bakaturondera bakadufasha vyojyoha cyane. Yes, tuje kuri Senda Boy nawe akajambo kamwe. Je akajambo kanyuma novuga nko kuba fans ba Sounds Team ndabatumiye cyane kuja kuri Ami Pro Show bakagira ama subscribe, like na comment n'ibindi kugira tubandanye dutera imbere twese ama batibagiye kuja no kuri channel ya Sounds Team
yego ariko tutibagiye vyiza twobasezera na acapella kuri umwe wese aho yaririmbye mu ndirimbo yabo iyo mwifuza yose. Yo hello Monica we mugikiriza cawo we niho nshaka kwibera we imbere uri mwiza nkuko usanzwe ubikora ufise ejo heza inyuma usa n'imfura ugwenge kugwenge yo ni ibintu nk'ivyo nanje give me everything sigaye meza ukundi give me ico shaka ni wewe naundi mwana wa buja no make me cry ni ibintu nk'ivyo ama merci beaucoup.